Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza maze tukabashikiriza ido n'ido. Kuva Bunyoni abogojwe muri Nyakanga 2022 hahindutse iki mu Burundi by'ukuri? Abatari bake barabona neza ko Ndayishimiye ari uzingamitse ubukungu bw'igihugu mu gihe atarakura Bunyoni yahoze amwagiriza ko rwose ari we wishe igihugu kandi akamwagiriza ko ashaka kumutembagaza ku butegetsi. Abarundi baramaze guhumura amaso babona ko ahubwo nyabona ku butegetsi bwa Bunyoni ariho ibintu byagenda, kandi babona ko Bunyoni yarenganye ku rugero rukomeye cyane. Igitutu ni cyinshi kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wahenze abarundi ko Bunyoni ari we utuma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma. Abatari bake baremeza ko igihe kigeze kugira ngo Ndayishimiye aryozwe amabi ariko arakora mu gihugu c'u Burundi, kugeza naho ari guhemukira bagenzi be bahoranye ku rugamba, akabagiriza ibyaha by'agacamutwe, ibyaha bikomeye mu by'ukuri biboneka neza ko ataco bagira, kuko biraboneka neza ko kuva Bunyoni yakurwa mu mabanga ahubwo nyabona ibintu byunyutse kurushaho aho kugira ngo bigende neza. Bunyoni yabogojwe ifaranga rimwe ry'amanyamerika rivunja ibihumbi 4 by'amarundi. Uyu munsi ifaranga rimwe ry'amanyamerika ririko riravunja ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Burundi n'andi arenga. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu munsi nta gitoro gihari mu gihe Ndayishimiye yahora avuga ko Bunyoni ari utuma igitoro kitaboneka. Uyu munsi ifumbire yarabuze mu gihe Ndayishimiye yahora avuga ko Bunyoni ari we utuma ifumbire itaboneka. Uyu munsi nta sukari ihari mu gihe Ndayishimiye yahora avuga ko Bunyoni ari we uyinyegeza kugira ngo abyure agashavu k'abanyagihugu amaze bajye mu muhanda bamagane Ndayishimiye. Ubu ngubu abarundi, abanyepolitike ndetse n'abari muri CNDD-FDD baramaze gutahura igisuma nyamukuru kiri mu gihugu c'u Burundi, kandi baramaze kumenya ko ari bo bonyine bashobora guhagarika ubu busuma buri gukorwa na Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni kabaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kuva Bunyoni abogojwe muri Nyakanga 2022 hahindutse iki mu by'ukuri mu Burundi? Imyaka 2 n'amezi 2 biraheze General Arenguiyome Bunyoni abogojwe mu mabanga y'umushiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Ayo mabanga yamazemwo imyaka 2 n'amezi 2 nyine. Imbere yo kumukura naho atamuvuga izina, Perezida Ndayishimiye yaragirije Bunyoni ko ashaka kumutembagaza. Mu ijambo yavugiye Igitega kwa 2 ukwezi kw'Icyenda 2022, iminsi 5 imbere y'uko amukura, Perezida Ndayishimiye yagereranije General Bunyoni na Maconco, umwami Mwezi Gisabo yari yahaye byose ariko akifuza intebe y'umwami. Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko ari we yatuma igitoro, ifumbire, isukari n'ibindi bitaboneka mu Burundi, mu ntumbero yo kurondera ko haduka imyerekano yo kwiyamiriza intwaro ya Ndayishimiye. Mu nyuma muri ntwarane 2023 naho Perezida Ndayishimiye yagirije Bunyoni ko yari yararunze amahera mu nzu, atuma ifaranga ry'u Burundi rita agaciro, amanote arakena mu mabanki, yongera atuma amafaranga mvamakungu akena. Bunyoni agikurwa muri Nyakanga 2022, byinshi mu byakenerwa byari bibuze mu gihugu byace biboneka. Abavunjayi bararekurirwa gukora atankomanzi.
imbibi z'Uburundi n'u Rwanda zirugururwa byihuse. Umuzo wa General Gervais Ndirakobuca mu kibanza ca General Bunyoni kwa karindwi ukwezi kw'icenda 2022 wamengo ihindutse inyishu ya byose. Muri kino gihe Gervais Ndirakobuca arongoye leta ikiringo kingana n'ico Arengiyome Bunyoni yayirongoye amezi 26. None inyuma y'imyaka 2 n'amezi 2 Ndirakobuca asubiriye Bunyoni. Bya bibazo byifashe gute mu gihugu c'u Burundi? Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 100%. General Arengiyome Bunyoni yasize idolari rimwe ry'abanyamerika rivunjwa hafi ibihumbi 4 fabu by'amafaranga y'amarundi. Mu mezi 26 Bunyoni yararongoye leta, agaciro k'ifaranga ry'u Burundi ntikahindutse kanini dufatiye ku rugero leta ya Perezida Nkurunziza yasize ifaranga rigeze ko. Inyuma y'amezi 26 Bunyoni abogojwe, idolari rimwe ry'amanyamerika rivunjwa hafi arenga ibihumbi 8 fabu. Ni ukuvuga ko mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro ku rugero rurenga 100%. Muri Ruheshi 2023 Perezida Ndayishimiye na Gervais Ndirakobuca barafashe ingingo yo guhindura amafaranga yose ibipapuro. Intumbero yo guhana Bunyoni na bagenzi we bagirizwa kunyegeza amafaranga mu nzu zabo. Iyo ngingo ntaco yahinduye keretse kongereza ubukene mu Barundi. Ikena ry'amanoti mu mabanki ryarabandanije. Inyuma y'iyo ngingo yababaje benshi, abavunjayi barabandanya guhanwa n'iperereza. Bamwe mu bantu batoroherejwe na leta ya Bunyoni n'abavunjayi, abatari bake barafashwe barapfungwa, hari n'abagandaguwe. Umuzo wa leta ya Ndirakobuca wazananye n'agahengwe ku bavunjayi, maze bahabwa uruhusha rwo gusubira gukora ku mugaragaro. Inyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, ibintu byasubiriye kuyangara. Ubu abavunjayi bahigwa nk'abanzi b'igihugu. Ubu hadutse bishasha, aho abavunjayi bafatirwa mu bubare no mu bihana yabo ataco bakoze kijanye no kuvunja amahera mvamakungu. Ufashwe ajanwa mu busho bw'iperereza akananyagwa ubutunzi bwiwe bwose. Nta na hamwe aheza ngo yitware. Benshi mu bavunjayi babayeho banyegeye, canke bigasaba ko baha ibiturire bamwe nyine bajejwe kubafata kugira baze barababurira hageze kuja kubafata. Igitoro cagumye ari amananiza. Imbere yo gukura General Bunyoni, Perezida Ndayishimiye yamwagirije mu mvugo ifobetse ko bene Societe Interpetroli aribo babuza igitoro kuboneka mu Burundi. Iryo shirahamwe ryarazwe ububasha ryari rifise. Hatanguzwa ishirahamwe rishasha ryitwa Prestige rivugwamwo umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Ishirahamwe Regideso naryo ryarahawe kugura ibitoro ribanje guhabwa umuyobozi mukuru yegereye cane umuryango w'umukuru w'igihugu Majoro Jean Albert Maniragomba. Amafaranga mvamakungu atari make yarasohowe muri BRB ahabwa ya sosiyete ivugwamwo Angeline Ndayishimiye. Ibyakurikiye kabaye akamuna. Inshuro nyinshi igitoro carabuze amezi n'amezi, gake gake hakaza haracamwo agahengwe k'indwi zikeya kikaboneka. Iyo kibonetse abategetsi bakigamba ko babikozanye, imbere y'uko gisubira gukena amezi n'amezi. Agikura Bunyoni, Perezida Ndayishimiye avuga ko yifatiye mu minwe igitoro ko kitazisubira kubura, none ubu kirakena akinumira. Gervais Ndirakobuca we imbere y'inama nshingamateka yaremanze ko ikibazo c'igitoro kimurengeye atariwe abibazwa. By'ukuri ibijanye n'igitoro byaranyutse mu mezi 26 ya leta ya Ndirakobuca kurusha uko byari byifashe kuri leta ya Bunyoni. Ifumbire yasubiriye gukena. General Bunyoni yakuwe ihagirizwa ko ariwe anyegeza ifumbire yafomye kugira hatere inzara abarimyi bagumuke. Inyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca arongoye leta, ifumbire yarasubiriye gukena mu gihugu cose. Abarimyi bavuga ko baramaze amezi 3 bararishe ifumbire, none igihe cyo kuyikoresha kiriko kirarengana batayironse, cane iyo bita ire. Mu makomine amwe y'igihugu nka Mabanda na Nyanzarake, abarihiye ibiro 50 bategekwa gusangira ari 10 umufuko umwe gusa w'ibiro 50. Aho rero udupapuro kwerekana ko bashirishe baca
batwakwa kugira ntihagire ico bazosubira kubaza. Ifumbire yo guha abanyagihugu irabura, ariko mu mabutike ho ikaba iruzuye ku biciro byo hejuru cane. Bamwe mu begereye FOMI baraye batwandikiye ko ifumbire yuzuye mu bubiko bwa FOMI ariko ko batagira amazutu yo gushira mu miduga yunguruza ifumbire. Baremeza ko bafise n'ikibazo co kubura amafaranga mvamakungu yo kurangura bimwe mu bikoresho bikorwamo ifumbire. Isukari yasubiriye gukena. Igihe Bunyoni yabogozwa muri Nyakanga 2022, isukari yaciye isubira kuboneka ukuri kwamye mu gihugu cose, ariko byamaze umwanya urume rumara. Mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, isukari yarabuze kenshi cane mu gihugu. Mu nyuma leta yararekuye ko isukari yo hanze yinjira ata makori irishe. Ntivyatevye ishirahamwe Sosumo ryaciye riduza igiciro c'isukari ku rugero rw'akataraboneka. Ejo bundi Perezida Ndayishimiye yarategetse ko ico giciro gigabanuka, aba arakweze ko isubira gukena. Mu bubiko bwa Sosumo isukari iruzuye, ariko mu mihingo myinshi y'igihugu irakenye. Imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zirugaye. Jenerali Bunyoni yapfuye gukurwa imbere. Imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zari zugawe ku ntwaro ya Nkurunziza, zica zirugururwa mu buryo butangaje. Nta tangazo rya leta ryabayeho, abantu bagiye babona ku rubibi hararengana. Ico gihe imbibi zugururwa, abantu benshi babajije ko Bunyoni ariwe yari intambamyi kwigururwa ry'imbibi. Nyuma y'amezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, imbibi zarasubiriye kugarwa. Kugara imbibi byakweze ubukene ku mipaka. Abanyagihugu bo hafi y'imipaka baridoga cane kubera bahora bashora ibyabo mu Rwanda. Uburundi bwarahombye amafaranga mvamakungu bwakura mu rudandaza rw'u Rwanda be no mu bidandazwa byaca muri Tanganyika bisha mu Rwanda. Abandi bahagorerwa ni abarwayi bo mu Burundi bakenera kuja kwivuza mu Rwanda, hamwe n'abadandaza baja kurangura mu Buganda bahora boroherwa no guca mu Rwanda. Akarenganyo n'urwanko birabandanya mu gihugu. Mu mezi 26 Jenerali Bunyoni yamaze arongoye leta, byaramunaniye gutunganiriza indiri zirakarengane zizuye amabohero y'u Burundi. Guhonyora agateka kazina muntu harimwo kunyuruza abantu bakaburirwa irengero no kuboreza igufa abafungiwe mu iperereza byari monogoshe. Bunyoni yakuwe muri Nyakanga 2022, kunyuruza abantu bisa n'ibyagabanutse rwose muri 2022. Mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca amaze arongoye leta, nta cakozwe ngo ibyo bintu bihinduke. Kunyuruza abantu bakaburwa irengero byasubiriye kwimonogoza muri uyu mwaka wa 2024. Kuboreza igufa abatari bake byasubiye kwimonogoza ku buryo bukomeye cane. Muri uyu mwaka wa 2024, kuboreza igufa abafungiwe mu iperereza byasubiriye kuba umugenzo. Igisata c'ubucamanza n'igisata c'akarenganyo gusa. Leta ya Bunyoni ntaco yakoze ngo isubire kunywanisha abarundi batatanye kubera ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Leta ya Ndirakobuca nico kimwe, abatemera ico kiringo babandanya kwitwa abansi b'igihugu. Nta ntumbero n'imwe iriho yo kwiga ingene abanyapolitiki, abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bahunze bagaruka mu Burundi. Mu myaka 2 n'amezi 2 Gervais Ndirakobuca amaze ari umushikiranganji wa mbere, nta ntumbero na ntoya yo kunywanisha abarundi yigeze iboneka. Igiproti yaragarutse. Igihe Jenerali Bunyoni yabogozwa muri 2022, harakoreshejwe imvugo nyinshi zo kumwambura iteka. Mu kumushiraho ibyari bigoye igihugu byose, yariswe maconjo, yariswe igiproti, yariswe amazina atagira uko angana, azira ubusa. Nyuma y'amezi 26 arongoye leta, biraboneka ko Gervais Ndirakobuca nawe yananiwe gutora umuti w'ibibazo. Ubutunzi bw'igihugu buri inyuma yaho Bunyoni yabusize. Ubukene bwariyongereye mu Barundi, ubusuma bwarabandanije mu bigega bya leta. Abanyonyezi ntibahanwa, agateka k'umurundi kabandanije gusibangana. Icizere intwaro ya Ndayishimiye yagiriwe n'amakungu igitangura carakorotse rwose. Mu mezi 26 Gervais Ndirakobuca yarananiwe nk'uko na Bunyoni yananiwe.
nk'uko leta ya Bunyoni yari ifise ikibazo cyo kubana na Angeline Ndayishimiye asanzwe yifata nka ina Burundi canke nyiri Burundi, maze umushikiranganji wa mbere akayoberwa uwutwara igihugu uwo ari we, niko byabananije no kuri leta ya Ndirakobuca. Ubu hasigaye kumenya Gifyoti mushasha uwo ari we n'ico bazomukoza. Bazobahuka kumukoroka imbere y'amatora ya 2025 canke bazomubogoza kugira basubire gukanga abanyagihugu ngo impinduka iraje. Mu by'ukuri Ndayishimiye kuki akomeje kwica igihugu ku buryo bugaragara kandi bubonekera buri wese. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.